pastor umurongo w'ishingiro bita Shalom Temple. Hanyuma nyuma yo kuba umukozi w'Imana sanzwe mfise n'ibindi bikorwa nkora by'iterambere cyane cyane mu bijyanye n'ubwubatsi kwagura ibisagara hamwe n'ibikorwa bijyanye n'uburimyi mu bijyanye n'uburimyi bwa none dusanzwe dukora cyane muri icyo gisata cyo kwiteza imbere biciye mu burimyi. Murakoze. Egome murumvise rero abatumire b'injyamunyu dufise hano muri studio muri kino kiganiro kugira ko ari ikiganiro kidasanzwe cyatunganijwe na RTLB rero mu majambo avunaguye Madame Sandrine niki muri RTLB harimo iki? Murakoze cyane mugenzi wanje John. Hanyuma RTLB runani wimbonesha kure rukorera ku mbuga ngurukana bumenyi bwemewe n'amategeko ni Raison de télévision en ligne enregistrée au Burundi. Bwemewe n'amategeko y'u Burundi tariki 9 z'umunani 2023 niho urwego CNC rwashoboye guha uruhusha rwo gukora ku mugaragaro RTLB. Hanyuma twababwiye harimo imbonesha kure nyinshi zikorerayo, turashobora kuvuga nkeya yego cyane bariko baradukurikirana bakazumva. Harimo Mwanga Act, harimo Selen Vibes TV, harimo USAID Burundi, harimo Agaseke BTV, harimo Televiziyo Tanganyika, harimo ECTV, Sangwa Mahoro TV, Peace International TV, FTBB, Jumuiya TV, Kabaza TV, hanyuma Woman TV, BAA Media, Gasaka Web TV, Roy TV, Burundi Jobs Media, Ibidukikije TV n'izindi zikiri anko zitararonka uruhusha neza. Muga ivyo turiko turakora uno munsi tuko turahimiriza n'izindi zose zoba ziko zirakora zidakwije amategeko y'u Burundi, tuje hamwe tugire urunani mu kubaka igihugu cyacu. Murakoze cyane kutubwira icyo ari cyo RTLB. Reka rero twinjire mu idonido ry'ikiganiro cyacu cy'uno munsi. Twumvise yuko tuza kuvuga kujanye n'ihangiro ihangiro ry'igihugu ry'ibihumbi 2040 igihugu cifashe, hanyuma 2060 igihugu giteye. Mbega ivyo twobishikaho gute? Mwumvise abatumire dufise hano muri studio. Reka duhere ku mukenyezi. Mbega ihangiro ry'igihugu twurishikaho gute? Hakenewe iki kugira ngo turishigeko? Murakoze cyane. Iryo hangiro iyo vision 2040-2060 igihugu cifashe mu 2040 igihugu giteye imbere mu 2060, nibaza ko ari ikibazo nkoramutima kiraba umwene gihugu wese, kiraba inzego zose z'igihugu, kiraba umurundi yabo uw'Ibujumbura yabo waruguru yaba n'uwo mu mahanga. No kuvuga ni kibazo cyacu twese. Kugira tugishike ko hakenewe ibintu kuri jewe ndavuga ngo hakenewa ngo ibintu nyamukuru bishika kuri bitatu bikuru. Hariho ico bita amahoro. Ntidushobora gukora mu gihugu kidahagaze neza, mu gihugu kitari stable politiquement canke atamahoro dufise. Ica kabiri naco hategerezwa kubaho diversification économique, no kuvuga habeho gushira imitahe mu bisata bitandukanye, na cyane mu gisata c'amahinguriro, kuko nta gihugu gitera imbere kitagiye mu mahinguriro, kidahinguye ivyo dufise. Nababwiye ico jewe sanzwe nkora, sanzwe ndi mu isuku n'isukura, aho duhingura umwanda. No kuvuga ico ni gisata kenshi benshi bibagiye, kandi tudashobora gushika mu ihangiro twihaye muri vision 2040-2060 tucirengagije. Dukeneye kubona umurundi wese afise amazi meza, afise n'akazu ka sugumwe. Kanatsinda nyakubahwa umushikiranganje wa mbere niwe yavuze ngo itanguriro nyakuri ry'iterambere rihera ku kazu ka sugumwe. Ivyo rero benshi baragasuzugura, mugabo hariho byinshi dutegerezwa kwitaho kugira ngo dushike muri 2040. Ndashimira cyane n'umugambi umutambukanyi w'igihugu cyacu, Burundi. Ego umugambi zero deshi.
ujya rero ni umugambi kuri jewe watumye mpaguruka nkumva ndasubiye kugira imbaraga zo gukorera igihugu cyacu kugira ngo dushobore kugera ku ihangiro twihaye harimo icyo bita les 3R réduire réutiliser et recycler ni ukuvuga tugabanye imyanda kuva ku ntango aho bagabanya imyanda uhereye kuri bacita tri à la source kugabura imyanda hama dushobore ivyo dushoboye gukoresha kandi tubikoreshe hama ivyo dushoboye guhingura tubihingura gutyo dukingira ibidukikije tugabanye za ngaruka zifatira kwihindagurika ry'ibihe tumaze iminsi natwe tubona zaradushitseko twara tuvyumva hanze ntitwari tuzi yuko natwe mu Burundi umunsi umwe bizodushikira rero nivyo utwo tuntu duto twibaza yuko ari duto aritwo tuzotuma twe tugera kure hakaba hariho nico bita les innovations guteza imbere gupromotinga sinzi ko ntuno kivuga mu ihangane voilà abantu bafise ivyumviro bishasha abafise ivyumviro ni bahure n'abafise amafaranga hama dushire hamwe tuteze imbere igihugu cyacu murakoze cyane reka kuri icyo kibazo nyine mbega igihangiro ry'igihugu cyifashe igihugu giteye imbere twurishika ku gute asher ego murakoze sinosubiramwo ivyamaze kuvugwa reka cyo bandanizaho uvuze ngo mbega iri hangiro ibona kazoza twishika ko gute ndabivuze mu buryo bugufi habanje gusambura ibirimwo no gukuraho ibyatumye tutayishika ko muri kahise ahantu wifuje gushika ubu tarahashika kandi haba ari igituma utarahashika iyo rero uzi ibyatumye utahashika ugaheza ukabikorera ko niho ushobora kuhashika reka rero ndabivuge mu majambo magufi ikintu ca mbere gica gikenerwa ni integuro mbega kugira ngo dushikeyo hazokugwa iki kandi integuro ija mu ido n'ido hari igihe abantu bavuga ibintu bifuza gukora ugasanga mu by'ukuri bariko bavuga ivyifuzo aha duca dukenera plan integuro ija mu ido n'ido kandi ihuza ibisata vyose bikenewe reka ndaguhe nk'akarorero uvuze ngo igihugu cifashe bisigura yuko ubutunzi buzoba bwatutse uravye muri rya rwandiko barerekana n'ibiharuro ubutunzi kugira ngo buduge tugwiza umwimbu ni amahinguriro twariko turumva n'ibindi bikoze umwimbu mugabo ugwije umwimbu ntugwiza amabarabara no kuvuga uruhande rw'ama infrastructure atacu ukozeko muraronka itomate zibaborane kuko ntimuronka ingene muja kuzigurisha canke naho mwa muzigurishije ntimwateguye ingene muzishora hanze rero iyo nteguro y'ibikorwa yoba ihuza ibisata byose kugira atari kimwe gisigara inyuma kuko turashobora kubona ikintu mega ntikenewe cyane mugabo mugeze imbere mugasanga bimwe mwakora birapfuye kubera ico kintu tutakimvira ca kabiri nugushira mu ngiro iyo nteguro y'ibikorwa mu buryo burimwo kutorosha urabona hariho ukuntu rimwe na rimwe umuntu turi muri byo n'ingeso tubamwo umuntu ategura ibintu aza gukora ugasanga yakoze nka 2/3 byavyo kandi tukabona ari ibisanzwe nk'ibi bita mediocrité yego projet yari kumara amezi 3 urupapuro ukeneye ahantu kanaka muri administration ngo mari iminsi 2 rukamara 7 tukabona benga ibintu bisanzwe burya niko tuba turiko turahusha gutera imbere kuko kumwanya utakara niko usanga za ntego mwihaye mutazishise ko kugiye umwe yavuze ngo ubudasa buri hagati y'uwatsinze mu ihiganwa ryo kwiruka n'uwashitse ubwa nyuma n'umwanya bashikiye ubundi bose barashaka kurya murongo wo kurangiza mugabo hari umwanya bamaze kugira ngo bashikeho rero turakeneye abahinga hazokenerwa abahinga bashobora kudufasha gushira mu ngiro iyo nteguro mu buryo burimwo precision ikintu kimara umwaka ikimara ukwezi aho niho gwa rugendo tujana kuri yabo nakazoza ruzoshoboka ica gatatu no uvuga kizokenerwa canke n'ubunyene gikenewe no gukurikirana ibiriko birakorwa yego suivi iyo utumye abantu gukora ibintu
mugabo ntubakurikirane. Murabizi hariho abantu bashobora no kubitevya babibona kuko bavuga bati akazi ntigahere. Mugabo ivyo no kuvuga akazi ntigahere ugaca ukwegura ibikorwa bica biducereza muri rwa rugendo. Rero hazoba hakenewe ubuhinga bwo gukurikirana ingene ibintu biriko birakorwa kugira ngo ntituzosange aho twoshitse muri 2040 tuhashitse muri 2050. Kuko bigenze gutyo hamwe twoshitse muri 2060 tuca twongera kuyindi myaka. Kandi wongeye ku mwanya hariho ubuhombe buba bwabaye. Tusanga rero hariho no gucika intege, hariho n'abaca bumva umenga ntibizokunda. Ni byiza yuko tugendera ku muvuduko mwiza utuma dushobora gushika kuri ajya amaindikateur ari muri kijya gitabo, gutyo bitere n'intege abariko barakora n'abiyumvira kuza gukora ibindi babonye ko ivyatanguriwe ko biriko biragenda neza. Egome twakire Reverend Pasteur Vincent Nimbona, mbega namwe iryo hangiro ry'igihugu 2040 igihugu cifashe 2060 igihugu giteye imbere, mbega mwiho mubona ivyo twobishikako gute? Hakenewe murakoze cyane. Nobivuga mu ngero zibiri. Bwa mbere ndavuga ko birashoboka, ariko kugira bishoboke hari ibyo dutegerezwa gukora. Novuga n'abarundi bose hari n'ibitegerezwa gukorwa nka leta. Hanyuma kandi nokomera kuvuga ko iyo ibyo bidakozwe rya hangiro naryo ridashoboka, tudashobora kubishikako. Rero mbere ku karorero novuga nko kugira tubishike ko ukuvuga ko tugomba kubaka iterambere rirama. Rero iterambere rirama nobisigura nk'uko ari inyifato umuntu abamwo ubu itegura kazoza keza agomba kubamo. Biyandi manira turiko turavuga kugira tubishike ko ntitubihera mu bikorwa, tumanza kubihera mu vyiyumviro, hama bikadutwara guhindura intumbero, guhindura imikorere, hanyuma tukaja mu bikorwa. Rero igituma mvuze ko bisaba guhindura intumbero, noba akarorero gatoyi kabaye mu 2005 gushika mu 2010 haje intwaro nshasha. Urabona ko abantu bari banyotewe novuga iterambere, ugasanga abantu bagenda bishira ku murongo muri bimwe harabaho novuga changement de mentalité. Rero ico nico kintu ca mbere numva gikomeye cyane, kuko iterambere rihera mu mutwe, rihera mu bikorwa. Kuko iterambere ridahereye mu mutwe, ridahereye muri changement de mentalité, n'ibyo wubatse ugaruka kubisambura. Rero ivyo tugenda tunabibona n'umukuru w'igihugu amaze igihe kirekire asemerera duhereye ku bijyanye iterambere biragaragarira mu nyubako. Ugenda usanga inyubako yumaze imyaka 50, harabaye utuntu ugasanga inyubako imaze imyaka 20, ugaca usanga ibyo twakoze inyuma ya myaka 50, amahera yakoze inyuma y'imyaka 50 aje gukora imbere y'imyaka 20 kandi yari yarakoze. Ibi byose bikagenda bidusubiza inyuma. Rero navuga rero aha harakeneye ihinduka ry'ibyiyumviro ku barundi bose uhereye kuva hasi no gushika ku baganza. Iyo ndiko ndavuga ku baganza no ku y'amasemerera, urabona ubu buri mutegetsi wese usanga ari inomero ziwe, n'imbaraga panika bari bari ikintu kibaye ugomba kumukomunika. Bivuga ko hagomba kubaho changement y'imyumvire, abaganza bose bakumva ko bariko bakorera igihugu muto. Hama umwe n'igihugu nawe agomba kumva ko igihugu kigomba kubaho kubera we, atagomba gutezwa imbere n'abari hejuru yiwe, ahubwo agomba gufata iya mbere twese hamwe. Kuri ukuri bavuga ngo twese turi hamwe birashoboka. Rero novuga rero ko iterambere rihera ku guhindura ivyiyumviro byo muri kazoza, ukabibamwo uri kuja mu iterambere. Kuko iterambere no rigereranya kari mujya mukino twakunda gukina turi abana wa akinkoni, twari umuzingi twirukana n'uruherekerane, ukore kukageza aha ugasubira ukageza aha. Na cyane cyane twoshene nk'abarundi turakunze kubona no mu kindi ko ndavuga ca changement de mentalité.
urakibona mu bantu bato bato, urakibona no mu bantu bisumbuye, na cyane cyane yuko urabona iherekeranya ry'abantu nk'akaruru umukuru w'umutumba, chef de zone, paneri, donc uje umengo ntagomba kwemera ivyo wasubiriye yakoze kwa ivyo. Rero bica bisubira bigenda bidutwara mu gihugu, aho umuntu wese aje agenda asanga ivy'uwundi, tukama turi ku itanguriro ry'igikorwa, tukama turi ko dutangura bishasha. Ivyo rero birafrena novuga iterambere. Hanyuma kindi naco novuga nkuko bagenzi banje banyitangiye imbere bavuze, igihugu ntigishobora gutera imbere tudafise amasoko ntangabuvu ahagije atuma ivyo bikorwa byose tubishobora, kuko isi n'umunsi aho igeze mu buhinga bwa none, ubuhinga bwa none bushoboka tudafise amasoko ntangabuvu ngo bushobore gukora ku rugezo bwagomba gukora. Hama kindi nyamukuru nogaruka ko kijanye n'ico novuga stabilité politique. Urabona ko politike y'Uburundi ni stable, tugenda nyuma y'imyaka 5, 10 cyangwa 15 twavye nyuma y'imyaka 20 ugenda usanga hanze imvururu za politike. Rero ico naco abanyepolitike barakwiye kugihagararako cyane, hakabaho ico novuga stabilité politique. Ibyo bizotuma rero usanga abantu bizera cyane igihugu, kuko hamaze kuba stabilité politique biragenda bije imbere, bisharira duga, uriko murabona duga niko abantu bamwe bati igihugu bariko bakora bateza imbere igihugu ibindi bihugu. Ivyo rero byose nkuko mugenzanje ashoye yabivuze, nta kintu gikwiye kwirengagizwa mu gitoyi, ibintu byose bikwiye kuja ku rugezo rumwe, kuko iterambere kujya twabwiye n'uruhekerane, kandi n'uruhekerane novuga mu madomene yose. Rero ivyo bizodutera gushika kuri rya hangiro, mugabo bitabaye uko tuzobisanga biri mu vyifuzo mugabo ntidushobore kubigeraho. Ariko ico nizera nuko ibihe birahinduka, nuko atari ivyiyumviro ahubwo bikwiye kuba imigambi, hanyuma bikaja mu ngiro. Ikindi naco subira nkavuga bikwiye gukorerwako cane ikijanye n'uburimyi, kuko Uburundi dufise isi yimbuka cane, uhereye mu kiyaya, imisozi, buri ntara yose irafise ikirimwa yiharije, irafise ikirimwa runaka, kuko nko mu kiyaya c'Imbo usanga hari ivyamwa, mugabo ugiye kuraba ivyamwa kuko vyerera rimwe, ugiye kuraba mu isoko no munsi urasanga imyembe 10 igugwa 10,000 cyangwa 20. Ubwo inyuma y'amezi 3 ugaca usanga umwembe umwe ugugwa 10,000. Urumva ubwo budasa burateye ubwoba, biri mu bintu bituma naho nyene n'umunsi Umurundi yarafise abantu ari urugo rw'abantu 5 bashobora kuba bakoresheje 20,000, inyuma y'amezi 3 baca baba bakoresheje 50,000. Umva ubwo budasa bwose buzogomba gutuma tudatera imbere, ngo igisata c'amahinguriro kugira ngo tukonsome ibintu bihinguwe. Amatomate hari igihe bayateranya, ibintu bavyita ingorane, ibigori bavyita amatelefone, bijya vyose ayo n'imvugo idusubiza inyuma, kuko byari bikwiye kuba ibintu biriho mu mwanya wose, kuko bizaba byabitswe neza, byahinduwe neza, habigiye kubandanya imbere. Murakoze cyane. Egome duce tubandanyiriza ko dusubire kandi urugendo nyene kugira ngo dushike kuri iryo hangiro. Hariho ijambo dukunda gukoresha bavuga ngo gukunda igihugu. Nibaza yuko iryo jambo naryo ari ijambo rihambaye cyane, mubwe kuri mwebwe nyene gukunda igihugu mu vyita gute, mu biha iki gicapo? Murakoze cyane. Ubundi ngo bavuga ngo gukunda igihugu ibwirizwa ry'Imana. Umuntu wese agomba gushira mu ngiro igihe cyose atarishize mu ngiro, amenya ko hari deni ahiraniye igihugu, kandi amenya ko hari n'icyaha bavuga afise ku Mana, kuko igihugu nta muntu ahitamo igihugu avukiramo, Imana ikigushira bifise
intumbero ugomba gushitsa muri ico gihugu kuko nta muntu n'umwe avuka mu gihugu kuryamana kandi nta muntu n'umwe avuka mu gihugu ngo aje kubera umuziga abandi ahubwo avuka kugira ngo aze ateze imbere igihugu nk'uko ata muntu ashobora gucagura umuryango avukiramo nk'uko ata muntu ashobora gucagura igihugu avukiramo bivuga ngo umuryango uvukiyemo waba ukenye waba utunze ugomba kuwukunda kujya bavuga ngo ntawanga ko nka ibere ryanye n'agahwaya amahere bivuga rero wisanzwe n'umuntu ukavukira mu Burundi wumve ko ufise ideni ryo gukunda igihugu rero gukunda igihugu si ukuririmba Burundi bwacu si ukubivuga ariko urabikorera sinzi ko mubaze kubona abantu bakunda inkino z'umupira usanga akubwira ko ari umufana wa Real akubwira ko ari umufana wa Barca arataha ijoro aratakaza ibyo ariko arakora byose ariko arakoma induru ukamengo yofasha bajya abantu bari muri televiziyo kwinjiza ibitsinda rero ukunda igihugu ugera kuri rya rugero aho wumva ko hari deni n'ico ugomba gukorera igihugu kugira ngo gihindure ishusho gitere imbere gihindura amateka rero umuntu wese akumva ko hari icyo agomba gukora wenyine ubwiwe n'amaboko yiwe hama kindi naco ni ikintu kijanye no kuvuga neza igihugu twese turazi ibyo duhitiyemwo mu myaka iheze uragenda usanga hari impamvu iyi canke iyi ituma umuntu yovuga nabi igihugu ariko nagomba ndababwira igihugu n'umuryango nico kimwe mu muryango iwanyu hari ikintu kitagenze neza ntibisigura ko ucuja kubarabara ntibisigura ko ucuja mu binyamakuru ugacuvuga ko umuryango wanyu utabaho ugacuvuga ko umuryango wanyu udashoboka ahubwo ukora ibishoboka kugira uhindure ujya mu muryango wanyu ugira iteka n'itekane ugira ijambo ugira ijunja mu kibano ugira ijunja aho uri ibyo no bikuru bushize narigeze kuba ndiko ntembera mu gihugu cy'u Rwanda ndiko nyonga imodoka ariko mparati y'u Burundi hama mpagarika ahantu hari restaurant ninjira kugira ngire ako mfunguyeho hama mbona rero abantu baje b'imisore bane barabaza nyene iyo modoka hama barabanyereka hanyuma barashika barambaza uri Umurundi mwene wacu ndababwira utego ndi Umurundi baca barambwira uba mu Rwanda oya ndaje gutembera ndasubira i Bujumbura kandi bunyene ngo bangende ndiko ndafata icayi kugira nshobore gushika i Bujumbura kare rero barambwira bati yo ntushobora kuva hano ntitukwemerera mu Burundi biracika no musi hava bibi ntiwabimenye raba mu kinyamakuru iki byagenze uko araja ku bibi haraja ku bibi haraja ku bibi haraja ku bibi rero bivuga ngo biba ibintu byo gutakunda igihugu bifatiye ku bikomere abantu bagira bivanye n'ibihe twagiye tubamo ariko kibaza rero iyo umuntu amaze kumva kumengo arashitse ku hantu yumva atokunda igihugu arakwiye kurondera abahinga mu nyigisho arakwiye kurondera abakozi b'Imana bakamufasha kuko kudakunda igihugu ni deni kandi gukunda igihugu no kugikorera si ukubivuga canke kwambara impuzu iriko idarapo ry'u Burundi ariko no kugira icyo ukoze kigaragara kiriko kirahindura amateka y'igihugu murakoze cyane reka tuje kundi mutumire Pastor Asher mbega namwe mubibona gute gukunda igihugu muri mwebwe muvyumva gute ko mwagiye mutudodagurira ati kugira bishikure iryo hangiro hari ibi n'ibi vyokorwa hari iki cogenda uko rero ibi byose nibaza yuko mbega birashoboka tudafise wa mutima wo gukunda igihugu tudafise umutima wo gukunda igihugu haca habaho ugusekana hagati y'ivyo tuvuga ku munwa n'ivyo dukora iyo habayeho iyo incoherence uko kudahuza ivyo dukora n'ivyo tuvuga ntibishoboka ko igihugu gitera imbere burya igihugu imbere ko gitera imbere kibanza kugira ikibanza cy'iteka mu mitima y'abantu hariho abantu babicurika ukamenga igihugu nzogikunda ariko giteye imbere ariko mu by'ukuri kizotezwa imbere no kubikunda kwanje ndagikunda uko nyene kimeze hanyuma uko kitarambera ariko nifuza ko kimera ngaheza nkabikore jewe mu gusigurira ijambo mu nkundire nce ku ruhande rw'irindi jambo ryo mu gifaransa patriotisme kugira ngo habeho kuzuzanya simpabe sanga nasubiyeho iri jambo patriotisme mu nkomoko yayo ni kilatini ni patre
patre niryo ryavuyemo patiri kuko risigura papa, risigura umuvyeyi w'umugabo, umuvyeyi mara. Mu baratini baba bashaka kuvuga ngo ni iki gihugu abo nkomoka ko babayemo. Hariho ni ukuvuga ko bobo ntibafata igihugu nk'imisozi gusa, babonamwo iyi connection dufitaniye n'abakibayemo kera, ari naco gituma bo bashira imbere identite yanje, iki gihugu nico cyampaye izina, ndico ndi kubera iki gihugu, turafitaniye ubucuti buva kure guhera kuri basokuruza. Hanyuma rero babizanye mu buryo bw'ibikorwa. Gukunda igihugu iki, gukunda igihugu kuvuga kugikingira no kugikorera kugira ngo uko wasanze kikiriho n'abazovuka mu myaka 300 ari imbere bazosanga ari igihugu bashobora kubamo. Murabona nk'uko ukuntu twasanze Tanganyika batayononye. Ntushobora kuvuga ngo urakunda igihugu uri kurakora ibintu bituma mu myaka 2030 ajya amazi badashobora kuyakoresha ngo nkuko tuyakoresha uyu munsi. Ni ukuvuga ko urakora ibikorwa bikingira akanovera k'icyo gihugu kugira ngo n'abazovuka mu nyuma yawe bazosanga ari igihugu bashobora kubamo. Iyo turiko turahonya amashamba, iyo turiko turimba imisozi dutabagura dusiga vyandagaye bigatera ingorane mu mirima y'abantu mu micungararo, ushobora gukuramo inyungu zawe ariko nta gukunda igihugu kirimo. Uyumviriye ivyo abazohaba mu myaka 50, 100, 200 ari imbere. Gukunda igihugu bisigura ko umuntu acitaho akamenya ibiriko birakibamo. Kuba mu gihugu utamenya ibiriko biraba, ntukurikira amakuru, webereye mu saku gusa n'impuha, aho nta gukunda igihugu kirimo. Biragusaba yuko umenya ngo hariko habiki, ni naho umenya intererano yawe mu gukosora biba bitameze neza no mu gukomeza ivyiza biba bihari. Icyanyuma novuga no gukingira inyungu rusangi. Gukingira inyungu rusangi bikorwa mu buryo butandukanye. Nimba uri umukozi ahantu kanaka, no gukora ako kazi kawe neza, no kwitwararika ivyo ujejwe, no gukoresha neza bijya bikoresho by'akazi baguhaye. Urafise imodoka ya leta canke yishira hamwe kanaka naho ryo bari ryigenga, ifise ubushobozi bwo gukora mu kigo c'imyaka 15, ngiyo urafashe ugiye uratakubiti n'amabuye, imaze imyaka 5 yapfuye. Aho nta gukunda igihugu kurimo, kuko ubwo n'ubutunzi bukwiye kumara igihe kirekire kugira ngo bugirire ikimazi igihugu umwanya muremure. Nivyo byose muri rusange bishize hamwe. Mugabo ndangirize kuri iki, igihugu navuze kare ko atari imisozi gusa n'abantu, kuko n'igituma iki gihugu tucita patrie. Mwibuke inkomoko y'ijambo patrie, ni ukubera hari abantu bakibayemo batumye twebwe tubaho. Ni ukuvuga ko rero iyo bija hose birarengera ibi bintu bifatika, ibi bintu imisozi, inzuzi navyo biri n'ikimazi bikaja ku bantu. Gukunda igihugu bisigura gukunda abantu bari musangiye ico gihugu bose. Ndazi ko iri jambo abantu benshi bataryumva, bagora, bavuga ngo sintegeza gukunda abantu, ngo ntibitegereza gukundana, umugabo ngo duteza kwihanganiranira mu budasa bwacu. Jewe nanje mvuga nti oya, sugutorerana gusa, no kwakirana muri ubwo budasa nyene. Iyo udakunda abo musangiye igihugu, ugakunda umwe ukanka uwundi, mu by'ukuri nturi kurakunda igihugu, uri kurakunda igice cy'igihugu. Kandi igice cy'igihugu si igihugu. Hariho bamwe bavuyemwo cyangwa hari igice kivuyemwo, ntituba tugifise cya gihugu. Gusa ingene dukunda abo dusangiye igihugu bikorwa gute? Uko ukunda umuntu akwanka siko ukunda umuntu agukunda. Gusa ico wirinda no gukora ibintu bitera ingorane abandi, hanyuma ugakora ibintu bibagirira ikimazi, ibintu bigwiza neza ubasangiye igihugu, bivanye n'ivyo bakeneye, bivanye naho bari. Ubishize hamwe rero ivyo byose jewe nivyo nita gukunda igihugu. Ariko n'ivyo yavuze navyo ndavyemera, nase gusa gusubiramo ivyo yari yamaze kuvuga. Yego cyane. Tugende ku fasoni Nadi. Ego nawe atubwire nawe uri kubyumva. Ego cyane, ahereje ku majambo nagomba ntangurireko. Ego gukunda igihugu jewe ndavyita iki? Igihugu ni iki? Igihugu si inzu twicayemo, kubera iyi nzu niwagenda n'ahandi uzoyihasanga. Igihugu si isi dukandagiramo, igihugu ni jewe ni wewe. Igihugu n'abarundi,
iyo rero bavuze gukunda igihugu ni ukwikunda wewe kwanza, hama umaze kwikunda uzokunda mugenzi wawe. Kurya Yesu yavuze ngo kunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, burya ntawe utanga icyo adafise, nutikunda ntuzonkunda. Rero niwikunde hama ukunde mugenzi wawe. Kwikunda no kuvuga iki? No kuvuga ico kintu cose wumva ko coguhama cotuma ubayeho neza uragikora. Ari gufungura turazi yuko ukenera gufungura kugira ubeho, urabikora. Hama gufungura ntushobora kubironka udakoze kugira ngo ushobore kwiha ico ufungura. Uzi yuko ukenera unyotegwa utegerezwa kunywa amazi kugira ngo wice inyota. Uzi yuko ukenera ico wambara nuko n'igihugu nuko. Gukunda igihugu rero no gufata ico kintu cose ubona yuko wewe ukunze wifuza, wewe wifuza iki kugira ngo ubeho neza. Umaze kubona yuko ari byo wifuza ucumha amahirwe na mugenzi wawe yo kubironka bikuvuyeko. Igihugu n'abantu, igihugu n'ubuntu. Utagize ubuntu ntuzongire ngo ukunda igihugu. Tugire ubuntu hama tuvyerekane, tugabure ivyo dufise, dusangire Imana yaduhaye byose. Hama ivyo bintu ntiyabihaye wewe wenyene. Hariho mugenzi wanje yavuze ngo mbega ngo warahisemo kuvuka muri ico gihugu. Havyo twahisemo. Je igihugu ndagifata nk'umuvyeyi, ndagifata nk'umubiri w'umuntu. Mbega nta muntu yavutse atagira ukuboko, cyane ugasanga nta numwe nta nyambo itagira gahonze. Mbega iyo uvutse ugasanga ibirenge byawe ntavyo ukunda ucubice ntibikunda. Shatse kuvuga iki? Twebwe igihugu cacu tukigereranye n'umubiri. Iyo ubonye ikirenge cyawe ari wewe ari wundi, menya yuko udakwiye kumuca, afise akamaro kiwe hajya ari. Mu protege umukunde kujya ari hama twakirane. Ntituri ngaho ngo tujye en competition, turi ngaho ngo twuzuzanye dukompletane. Wowe ukabuzi ikintu kimpe, finzi ikintu ndakiguhe, hama dushire hamwe ubumenyi duteze imbere igihugu, duteze imbere aho tubaye. Igihugu nikizotera imbere ngo tubonye amazu menshi. Yavuze neza yuko bitangurira mu mutwe no mu mutima ubishaka uvyifuza. Nitwagira mu mutwe tuzokwiga tugira iki, mugabo mu gihe atagushaka atamutima wo kumva yuko dukwiye kwigura igihugu cyacu, kugikunda ku buryo tukigura, no kuri ngaho ushaka uryame cyangwa ugiye dusaba ubuhungiro ahandi, nturakunda igihugu cyawe. Ndazi yuko abantu bose bataza babagwa agasore ngo bagipfire, ntibaza babandadaye ngo bagipfire. Mugabo nawe urashoboye kubandada, urashobora kubagwa agasore swat muri domaine y'amazi, muri domaine yo gukingira ibidukikije, muri domaine y'uburimyi, muri domaine y'ibindi byose, kuko hariho ibibazo byinshi dufitiye inyishu zizova muri twebwe ntizova ahandi. Yavuze ivy'ishusho. Iyo uri hanze niho umenya rero ico abarundi turi. Mpora ntangara nicaye ngaha nkumva mpawe amakuru n'umuntu ari hanze ngo hiyo byayangaye je ningatakira kumwe ndabona. Nuvuga rero ni turafise devoir yo kumva yuko igihugu cyacu twodandaza ishusho ryiza. Mbega nitwadandaza ishusho ryiza ubaza ko ingaruka zavyo bitazotugarukako. Turosa aba investisseurs bava hanze bakaza ku investissa mu gihugu, ntibazoha akazi mwebwe nyene mwicaye mutariko murarana ico mukora. Si izo nyubako bazoshiraho nawe uzoza ukugamamwo imvura. Nivyo rero je iyo mvuze gukunda igihugu ndabivanga n'umutima w'ubuntu n'urukundo. Murakoze cyane. Reka twibutse bariko baradukurikirana ko iki ari ikiganiro cyateguwe na Telebu, réseau de télévision en ligne enregistré au Burundi. Nurunani rw'ibimenyesha makuru bikorera ku buhinga ngurukanabumenyi vyemewe n'amategeko y'u Burundi. No musi turi mu kiganiro kivuga uruhara rw'umurundi wese atanumwe avuyemo mu kubaka igihugu canke mu gushika kwimbona kazoza y'igihugu cifashe umwaka wa 2040 igihugu giteye imbere umwaka wa 2020 umwaka 2060. Ndabivuze ukuntu igihugu cifashe 2040 igihugu giteye imbere 2060.
turabaye ikaze rero mwese muriko muradukurikirana abatumire bacu bariko bavuga ibintu vyubaka kandi ni nayo ntumbero yatumye RTLB ija hamwe nk'ibimenyesha makuru kugira bibahe inkuru nziza ingene twishobora kubaka igihugu ingene dushobora kugikunda nta nego nimwe dufise canke ikintu na kimwe dushoboye gukora cyo tuma igihugu gisambuka ariko twagiye hamwe kugira twubake ibintu bikomere hanyuma dushike ku mbona kazoza y'igihugu cyacu twese kwanza tuyirimo reka tubandanye urugendo murakoze cyane egome novuga yuko dusa n'abari ku musozi w'ikiganiro tugire umuco bita irangiza turava tugita irangiza geranda ko nabonye ko turi kumwe n'abakozi b'Imana kumwe n'abantu badasanzwe kandi ndizera yuko imyanya minini bayifata ariko barasengera n'igihugu kugira ngo kibandanye gishika kuri iyo ntumbero y'igihugu cifashe igihugu giteye imbere ariko ngarutse gato ndacavuga ngo mukamo kanyu mbega inzitizi n'izihe n'akahe kamo gutera abarundi duhere hano jewe kamo nashaka guhimiriza cyane inzego zituyoboye n'abarundi bose muri rusangi gushira imbere umukenyezi nta gihugu cyateye imbere ku isi kitashize imbere umukenyezi nukuri umukenyezi ni kirumara ni inkingi y'ibintu byinshi ni inkingi y'igihugu umwana ashaka kuko n'udutwara uwo munsi yabyawe nande n'umukenyezi rero haba bavuga ngo eduquer une femme c'est eduquer toute une nation nitwagira abakenyezi beza babona kure bazi gukora bagasomera ingo zabo bakagira tuzoba turiko twigisha gwagwaruka arigo Burundi bwejo rero nta gihugu cyateye imbere kidashize imbere umukenyezi nashaka gusaba no kuri ya 30% bakunda kuvuga ngo baraduhaye barabe nimba bokongerereza hama n'umukenyezi wo hasi yumve yuko nawe atanzitiza afise kugira ngo akore igihugu cyacu tugere muri 2040 twese tubona neza iyo tuje ugiye muri Amerika umunsi umukenyezi afite ikibanza ciwe kandi bari mu bantu bakontribuye kugira ngo Amerika igera higeze rero natwe ntituzoshika kuri yo mbono kazoza tudahaye ikibanza umukenyezi hama n'ugwaruka agwaruka nta byinshi no ruhimiriza atari uko goraba ibiruteza imbere tureke kuja mu bidutesha umwanya mbega muri 2040 nanze bazoshikayo bazango ni generation ziwacu suri tuinvestisse mu gwaruka muri education mu ndero kugira ngo ugo gwaruka rushobore guterura igihugu cacu ruze gishikane muri 2040 2060 uko tuvyifuza no kuri watanguye intambara sibazoyiheza urugamba warutanguye twese turiko turabivuga ngaha ejo dushobora kuba tudahari ari abana bacu bariko barashira mu ngiro rino mbona kazoza nico gituma rero dukwiye gushira imbaraga cyane muri education novuga ko vyinshi mugabo ko mwatamwanya afise nico numva noshikiriza gushira imbere indero mu gwaruka no kuvyereka bakagira des innovations hariho aho tugaruka mu vyo kwiga système d'éducation yiwacu dukwiye guhingura hakabaho de réforme éducative kugira ngo ugo gwaruka ruzoba rugwaruka rushoboye gutwara igihugu cacu aho turiko turarubona hamwe no gushimbere umukenyezi murakoze cyane reka tuje kumugere Pasteur Asher mbega namwe mubona inzitizi ari zahe harakamo canke akaguhe muvunira abarundi kugira ngo dushike kuri iryo hangiro ego inzitizi zirahari kuko nkuko nabivuze kare hariho igituma tutari bwahashike kandi si kimwe hariho intambara zitandukanye zimwe mugenzi wanje Nadine yamaze kuzivuga ikanogere ko izindi zibiri imwe ku ruhande rw'abarongozi n'iyindi ku ruhande rwacu twese naho nabo nyene umuntu wese iramwerekeye inzitizi ya mbere mbona ni culture n'ingeso dufise hano iyo hariho ikintu kibonetse kirimo amahera turakarirwa no gushira imbere abantu
dufitaniye relation kugira ngo bajye ugaca usanga ugukora neza la qualité l'excellence ntitwabishize imbere cyane hariho akarere sinigeze kuraba umuntu umwe ariko arasigura ingene ibintu byateje imbere Singapore yavuga ibintu bitatu mugabo kimwe mu byo yashize ko ingufu cyane ni meritocracy ni ukuvuga guha ibikorwa ubishoboye kurusha abandi aha rero notera intege cyane abarongozi batandukanye bazoba bafise uruhara mu gufata ingingo zikomakomeye kwitwararika gushira imbere ababishoboye kurusha abandi kuko aha mbere washaka no bifatanya n'iki c'abadamu umudamu abishoboye ntashigwe imbere ntashigwe ko yari umudamu gusa kubera ko aje akavyonona ijya sura yiwe y'ubudamu ntizoca ikosoreza zononekaye ariko n'ababishoboye barahari nibashirwa imbere rero ndashira imbere cyane umuntu abishoboye ico tugikoze hariho ibintu bizoca bishoboka bishobora kuba byaratugoye muri kahise murabona turafise ibintu ufise umwana nyambara intwaro ibiki kwa nako washikanwa na naka turafise umuco w'amakonexio rimwe na rimwe adushikana ahantu tutibuka gushira imbere abantu babishoboye umuntu yavuze ngo ntibironkwa n'ababishaka bironkwa n'ababishoboye niba tubishaka biriya bintu dutegereza gukora ibishoboka byose kugira ngo tubishobore tutabishoboye ntaje tuzoronka kandi bizoba birabaje kuko yabivuze abo abazoba bahari mu myaka ya 2060 si twebwe bazora ibyo ibyari byarangizwe bavuga bati mbe bashaka basokuru bacu barabasazi ibintu batugiriye bibi ko banditse ibintu ntibabikora icya kabiri ari naco navuze ki kuri twebwe twese no gukoresha umwanya ndamaze kuja mu rubanza bakwandikiye bashize ku isaha ugaca ugenda uti sinono urubanza rw'abandi ugaca umara isaha zibiri atanu umuntu barashika bashika bagaca bazana imbyino zikamara nk'iyindi saha ugasigara wibaza naje muri konsere y'imbyino ibintu hamwe wihebure wibaza ngo babihevye ukazubona baraje bantu b'Imana nta gihugu gitera imbere conona umwanya buryo tuvuganye ngo tubikora muri uwo mwanya nibigenda uko nyene inama imara isaha nimara isaha ufashe umwanya abantu igihumbi batakaza ku mwaka ugaca uwugwiza n'umwimbu twari kuronka iyaba twari dufise abantu badatakaza umwanya niho uca ubona ubuhombe dufise erega burya iyo muriko muragenda hari igihe wowe n'umwe muriko uragenda kubera wiraba wenyine wigereranije n'abariko baranyaruka niho ubona batatu uri kurayaga rero harakenewe guhindura ivyiyumviro vyacu ukuntu dukoresha umwanya aha ndiko ndavuga muri rusangi nakagwara abarundi twese turimwo twaramaze no kubiha izina ngo ni umwanya w'abarundi je haraho nibaza none nk'aya masaha twambara tuyambara iki n'ibisharizo ko mbona no mu matelefone arimo none ntitubibona umuntu akavuga isaha zitatu mu mutwe hari isaha zitanu kandi agacaza yacerewe atwenga anezerewe ahubwo akabona umenga wewe waje kare niho utubwira nta bantu batera imbere bameze abongereza bavuze ngo umwanya n'amafaranga time is money kandi murazi muri kahise nico gihugu cashoboye gukorera cyane kuri revolution industrielle kugeza aho kiganza isi iraba n'ibita Empire Britannique bijya ntibabikoze ntibabishitse ko mu konona umwanya murazi abamaze kujayo canke kubona amashusho n'ibisagara byabo hama hari isaha ku mazu manini manini mu bisagara kugira ngo ahantu hose ugeze wamuzi amasaha ageze ntusamare ngo wijaja rero barundi kazi twikosore tumenyere gukoresha umwanya neza nta bantu batera imbere kuko umwanya nimwe mu makapito akenewe mu gutera imbere iyo rero ubononye naho ufise amafaranga aragupfa kubusa ugasanga wawe ukaze kuyakoresha mu mwanya muto niba ariko aratera kangarukize ngaho sinobimara ariko umugenzi wanje hano ngira ngo araza kuvuga ibisigaye kaze yego murakoze ni byinshi ntitwobimara ariko nizera ko tuzobandanya tuganira nkuko twagiye tubivuga nibaza icyo nka twese turiko turahuriza ko nuko hobaho
irihindura ry'ivyiyumviro nico ca mbere n'umutahe wa mbere uzodufasha kuko akarorero kenshi tumaze kubona hari ubuzi umurundi adashobora gukora ari hano muga ariko avuye mu gihugu usanga bimwe atashobora gukora hano ahandi abikora. Rero ivyo vyodufasha kumva ko tugomba kuba muri vyose, tugomba gukora vyose, tugomba guhindura ingendo kuva hasi gushika hejuru. Ivyo bizodufasha. Hama ikindi naco novuga nico mugenzi wanje Ashoberaje yavuze kijanye nuko umuntu yokora ikintu ashoboye abantu guhabwa ikintu bashoboye bataravye umugwi bavamwo, bataravye umugambwe bavamwo, bataravye intara cyangwa idini. Kuno mu madini naho nyine bisigaye bihari, usanga umuntu aje imbere kubera azinanye na naka, ariko umuntu yokora ikintu ashoboye. Ivyo vyodufasha gutera imbere. Ico rero gica kizanana n'ubutungane. Burya iyo turiko tuvuga ubutungane ntituriko turavuga sentare. Burya ubutungane bwa mbere buba mu mutima. Ubutungane ni ikintu gukora ikintu kibereye, no guha umuntu ivyo yari afitiye uburenganzira. Ubutungane iyo turiko turavuga igihugu kiri mu butungane, abantu benshi bumva sentare. Ubutungane si sentare, burya n'ubucamanza. Iyo turiko turavuga ubutungane ni imitima y'abarundi igomba gukora ibikwiriye n'ibibereye. Tukamenya ngo mu butungane uwananze gutonda kuri bisi antanga kwinjira, wananze gushika kwa mustaneri nubwo nje n'umushinga amateka ngomba kumurindira kuko umwanya yakoresheje nasibye akora nk'ivyo nanje nkora nubwo tutari ku rugezo rumwe. Rero abarundi turakwiye kugira umuco w'ubutungane, na cyane cyane nogoroka gutera kamo mu gihe igihugu cy'u Burundi turimo ari igihugu cyashize Imana imbere. Ikintu cya mbere kiranga Imana n'ubutungane. Ariko bigaca bitangaza ugiye gutembera mu bihugu by'Abarabu ari ibihugu by'abamizerma usanga ibintu biri ku rutonde. N'ubu kugerageza umuntu arantu kubwira ngo Allah mova. Umva bivuga barafise umuco bashize imbere w'ubutungane nkuko byamerero kuva kera narindi novuga ko mu Burundi ubutungane mu mitima y'abarundi ngira bwagiye butosekazwa n'ibihe bibi twagiye tubamo, ariko noneho ko tugomba gushika kuri no mbona kazoza nibikunda ko tuyishikako atabutungane buri mu mitima yacu. Iyo uzi gutungane dufata umuntu wakoresheje umuntu akwinjiriza amafaranga ngana n'umuriyoni ugaca umuhemba 10,000 umva ko atabutungane burimo. Rero iyo habaye ubutungane n'imishahara duka kuko ravuga uti nakorewe ibi ngomba guhemba ibi, nanezerejwe mu kazi ngomba kunezereza uwankoreye. Rero hari igihe uraba novuga ubudasa buri hagati y'umukozi n'umukoresha ukabona ko biteye ubwoba. Mu buryo ukabona nk'umudeje avuye mu biro ararenganya umuplanta agiye gutonda kuri bisi amasaha 3 bataha mu quartier imwe kuri andi deje ushobora guha ifite umuplanta oro wakoze kubera we yakuriye yakoze ibi. Urumva ico kintu utagikoze muri wewe nta butungane buriho. Nkibaza ko rero nidushire imbere ubutungane nabwo mu mitima nk'abarundi bizodufasha gutera imbere no gushaka kuri iryo hangiro. Murakoze. Ego cyane twagira tubashimire byiva mu mutima ko mwashoboye kutwitaba mukitaba mu butumire. Turizera yuko ni kindi gihe twabahamagara kandi mudusura kandi kutwitaba kugira ngo mwongere mushikirize abarundi ivyumviro byiza nk'ibi, ivyumviro byubaka igihugu, ivyumviro cyane bidushikana kwihangiro 2040 igihugu cifashe hamwe n'2060 igihugu cyacu giteye imbere. Turakeneye rero ko igihugu cyacu ko mwabivuze mu gwaruka habamwo umuvyuro bagatahura kandi bakamenya iyo turiko turaca. Rero tubashimire cyane. Dushimira urwego sense leta y'u Burundi iciye muri sense bashobora kuduronsa runo ruhusha kugira ngo dushobore gukora kino kiganiro naho bitari byoroshe, ariko dushima Imana. Hanyuma dushimire abahinga bari mu biga bw'ivyuma badufashije kugira ngo ano masanamu ano majwi ashobore kubashikira muri benshi. Dushimire amateleviziyo partenaire, amateleviziyo yose ari muri RTLB n'ayandi mateleviziyo buca
yinjira muri no runani kugira ngo duteze imbere igihugu. Abo bose turabashimiye. Reka rero duhe mugenzanje hariya hanya kugira ngo gira akajambo gato yavuga hanyuma duje turangiza ikiganiro. Murakoze cyane mugenzanje John. Hanyuma ikiganiro gisa n'ikirangiye nk'uko yabivuze, turashimiye bariko baradukurikirana mwese. Ukuri ibiganiro muzora mubibona kenshi kuri Afterego kubera twahagurutse ihangiro turirimwo kugira igihugu cyacu kibe igihugu cifashe nyene bigaragara no mu gutanga inkuru abene igihugu baronka inkuru itomoye, inkuru ituma bubaka. Twahagurutse rero mu runani rw'amateleviziyo kugira tuze turabashikiriza inkuru abene igihugu, namwe mukomeze kubaka igihugu twese hamwe. Batubwiye mu madomene yose, ari umurimyi, ari ukora mu biro, ari umudandaza, umuntu wese domene arimwo abone ko ariko arakora kugira yimbona kazoza igihugu cifashe n'igihugu giteye imbere, ayishira imbere mu vyo akora vyose. Mbere ntituzovuge ngo tuzobikora yaratanguye, ahubwo imyaka tuzoyigiza imbere kubera hari umengani kure. Duhagurutse tugakoresha umwanya kujya babitubwiye, tugashira ubutungana ahantu hose, ibidukikije tukabikingira, abantu bazimana bagahaguruka bakayikorera mu kuri. Ijya myaka mbona iri kure cyane, tuzoyunguruza tuyizana imbere, igihugu cyacu kigume cifashe kandi vuba vuba pana kure kandi gitera imbere. Murakoze cyane. Yego cyane. Imbere ko turangiza kino biganiro, mwarabyumvise muri kahise ngo nta mucumbi yabwiyimye. Bino biganiro mugiye kuza murabishikirizwa na RTLB imyanya myinshi ishoboka, ariko rero hari icyo nashaka gusaba mwese muko dukurikirana kugira ngo mushigikire cyane cyane ibindi bikorwa bya RTLB, mu biterere mushiremo uburyo kuko bikorwa n'uburyo bwinshi cyane rwose. Turashimye rero no television partenaire, amateleviziyo muri RTLB yashoboye gukoresha ingufu zose kugira ngo kino biganiro bishobore gushoboka. Turabakengurukira n'abariko batwumviriza n'abariko badukurikirana ku mashusho, mwese turabakengurukiye. Ikiganiro cyacu rero kirangiriye hano, naho gutaha. Murakoze cyane. Bakengurutse. Ukuri murakoze mwaje kuyanga n'uzikaje rwose. Twabutangura ewa. Twamye muri ibi nyene rero nakuze cyane. Nayivuze leta y'uburundi nari muri leta gutya kika gato kitari sawa kuri sawa utamushikirirwa n'abari muri kabiri ashobora gukoresha na portrait cyangwa foto na portrait. koresha umwanya arabo tujya tuje gitega twabacereje nibagije ko mwajeje kifashe akagafunga posta turayishimira Regide Zokrana namuja amahoro Regide Zokrana wa Regide kubera twumviye
Baduha amatelefone twandike directeur. Mani bahezagire cyane. Nimuze mwese baza duhagarare ngaho ngaho. Koresha umwanya. Mukoresha umwanya. Abagiye mukoresha umwanya. Sawa tuza ngaho. Niko ngaho ni sawa. Ubone twese batigiye mu mushinga. 87. 67 553. kandi mwabaze n'abazimire spéciale batwihanganiye 500 hapana ila 60. Nagize 97. tugiye kubatumira cyane muri ino minsi Mwese ko muteza mu kibugo ntimwari muzinanye. tugiye kubatumira mu kindi kiganiro gikaze cyane yego muze twihanganire ku byabaye by'umwanya byatugoye bagira n'imisi basubira uko bashyizeho amazi tumushyira ko petinante ati rero kaboto y'imashamba Anyemereye. ndana ko batifata konyine tumakoze gukorera mu niko gukunda igihugu no gukunda resesa nyine makoreye ahantu na kilometero birata Neko tutabizi. mwabizi nawe aho yumva mu mutwe ntiwabizi Uko byataje siko byabandanije. Umuyaga kuba wari muke. None byakuwe amatara yaje. amatara yacu udufotoye n'abandi tuzogusa Tuhaguruke. Cyane Haguruka abamari. Bari ibikorwa bari gufasha. 13 Great Activision tubise akaga ya mbere zimwe ziba zikora zifite akaga rero murakoze cyane. yes murakoze jeza hari igitego Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mwakoze uduteke. nimero zawe ndazifise nibaza ko tubagendera vuba Karibu cyane. nabe ibyo twokorana Karibu. 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 murakoze Ngubu uranizo twaho turavuga za changement de mentalité. ya Birakenewe cyane muri iyi domene yacu kuko Cyane, benshi birakenewe ntabwo cyane. udarumva yuko yokoresha amakara avuye mu mazi. birakenewe cyane Orbi. all bima rero mwagenda byumvire Okay. umwana w'umukuru Nzenga amatara. Umwanya mukuru ni ukuvurira. Okay. mwana munini ba Isiguro y'amajambo. murakoze cyane Murakoze namwe sinzi ko noronka reka mbarara yindi amahoro meze neza fresh protein wowe tuba tuvugana kandi bizimya hejuru utego mu mazi n'abana hejuru kugira ngo Nakoresha yo nta kibazo. Nifotora neza byo barisabo. Nifotora neza akaporo. Ninda kusombuye uyu. Ewe ufotore gutya. Urabona gutya.
muri porte ikikwegereza ushaka kugenda gusubira muri ibyo muri turakiriye na Mika ariye Mika ni inde Mika ni umuntu none tugira amaposti ku baradushira babwiye gusa kugamba ito ni bya amategeko Yoshiza abana twabona uku sana nageze kwa nisera kubanza kuba ngo tudakana bose turabona umuntu agira ate sabuni umuntu ari kukibuka yidera mu gikuru umuntu agira ate sabo mu buryo bw'umwuga nawe yikurikirane hajya nyine ukodeshe ifata hajyaji makuru atwodeshe uravuga ibiro nka mirongo niba gira ifeti karanti nzozironka ifeti karanti irakenewe kurema jewe iyo nayemeye aho byapfiriye henshi tuhanze ndabishije